Rero uko imeze muri Canada iyo wagiye kugira biometric na fingerprint bakubwira passport yawe ntuyisigaye urayitahana hama bakevariwa application yawe immigration igafata ingingo mu gihe ifashe ingingo rero ikigutuma ko ngurungike passport yawe kuri DHL aho visa wayirose hari ikete bashobora kurungikira akakubwira ko bariko bara processinga ntuze application yawe mugabo haba harimo amajambo yerekana ko baguhaye rero nukuri biture good choice bayiture bayegere turabaha impanuro turabahanura turabakurikirana nibaza abo tumaze gufasha vraiment barashima hari abantu twafashije batatu bafise visa novuga ko ntibarazironka mu ntoki ariko barabandikiye barungika passport yabo muri ambassade procedure rero uko imeze muri Canada iyo wagiye kugira biometric na fingerprint bakubwira passport yawe ntuyisigaye urayitahana hama bakevariwa application yawe immigration mu Burundi haba hariho umuntu atifuza kuja muri Canada haba hariho umuntu atifuza kumenya ubuzima bwo muri Canada ngene bwifashe haba hariho umuntu atifuza kumva yogenda kurondera ubuzima cyane cyane muri Canada bakunze ba Bishop TV ndabaramukije muri kumwe nanje Shasho Romantique muratse twamana mu kiganiro shika ku ndoto aho turamenyesha amakuru atandukanye ari ngene mu kwiteza imbere uno munsi tubabwira amakuru kuja kurondera ubuzima hanze ubundi burakeneye amadollar turakeneye amadovize kugira ngo twubake igihugu kore dushinge amashira hamwe akomakomeye kugira ngo duteze imbere igihugu ndetse n'imiryango muri kino kiganiro ngeke kubagarukanira kandi umutumire musanzwe mumenyereye muri Good Choice Travel Agents and Job Connect bakora ibijanye no gufasha abantu kugenda hanze haba mu kazi canke haba uyoboza akunda bikumarira reka bwambere tuguhe ikaze kuri Bishop TV mwongere mubaramutse rwose nza bamenyereye murakoze cyane turaramukije abadukurikirana abakiriya bacu abari mu Burundi abari Dubai abari muri Amerika abari muri Canada abari za South Africa abari ngaha muri East Africa turabaramutsa tubipfuriza na Pasika nziza yego n'ibikorwa byiza murimo yego nze muroranikwe nta makuru y'ababaye kano kanya Dubai abari yo kabisa pole sana ubwo mwihangane muze muri inyezi babe babagirira nabi ubuheruka twarabahumurije ku bantu bari bamaze kuriha muri Good Choice ngene bizogenda kumbure abenshi barabikurikiranye batavyimuse mushaka kuraba munsi gato cyane gukorana n'umuyobozi directeur general yitwa Yves uyu hari ayandi makuru mashasha kubera ko ivya Dubai bisa ni vyagoranye gatoyi ariko ari amakuru mashasha ajanye nayo kuja muri Canada twifuze reko uno munsi abantu ba Bishop TV baronka umuco bakamenya mbega ivyo bintu ko bavuga vyo muri Canada vyo bari ivyo mbega birashoboka mbega Good Choice irashoboye kubikora kugira ngo mugende muri Canada imbere ya byose cyo nobwira abadukurikira canka abazodukurikira Canada birakunda ariko si gupfa guzimbirako Canada bisaba ko umuntu aba ari mu professionnel nguvuga mvuze professional umuntu ategerezwa kuba ari professional mu bintu bitandukanye ategerezwa d'abord kuba zindimi zibiri Congereza n'igifaransa hama ivyo abizi ubuzi buruzuye kandi arashobora kuronka rero n'ama procedure tumuhanura tukamubwira umukiriya gashobora kuronka visa neza si ibyo gusimbira ko si nk'ibi vyi Dubai umuntu ashobora kuronka visa atiri wararuha cyane muri Canada uraruha ariko woruha ariko bigacamo ariyo rero n'abantu baruhira ubusa ntibicemo twe rero uciye muri Good Choice nukuri ku mpanuro tuba twaguhaye n'uburyo uba wakoresheje ubuze wakurikije impanuro twaguhaye ukabura visa amafaranga yawe aboneka uko wayatanze muganuro tuba twaguhaye kuko muri Canada ntuvyuka ubunyene ngo hirya ejo nzoca ngenda muri Canada oya bisaba procedure ndende ariko sina ndende bitwara nk'amezi 3-4 umuntu akaba ararose visa rero urumva si menshi ni Dubai hari abantu bahora bamara amezi 4 batararonka visa nk'ubu je ndabiza umuntu visa amezi 4 atararonka visa kandi sikosa giwanje canke sikosa rya company umuntu ushobora kumurungika system ikamwanga ndasanga haheza amezi ane atararonka visa birashika. Mwavuze ikintu c'indimi kuba umuntu igifaransa hamwe n'icongereza.
umuntu aca yibaza mbega bisaba ko umuntu afise diplome y'izo ndimi canke no kubazi kubivuga bisanzwe. D'abord icongereza hanini yoba azi kukivuga, hanini dushaka umuntu aba azi kuvuga icongereza. Hama igifaransa naco dushaka umuntu akizi, azi grammaire, azi vocabulaire, azi kuko azi kuvuga legume neza kandi afise certificat. Apana izi certificat zo mu Burundi, hariho certificat yo muri Institut Français yitwa TCF, hariho TCF Canada sur ordinateur canke TCF Canada sur papier. Abantu bazifise abo batwitura tubageragereze vraiment kandi visa barazironka. Ubuzi burahari nka burya bw'i Dubai canke n'ubundi buzi mu mahoteli, abantu abazi kunyonga ry'amaskania, abazi gutwara moto delivery, abazi bijya bintu byo bya cleaning, ibintu vy'isuku, ibintu byo gukora mu ma industry, ibintu byo gukora muri construction, byose biriyo. Hari ubuzi bwinshi wo urihitiramo. Rero umuco tugomba gutanga, hari abantu benshi bibaza ko muri Canada bitagikunda. Nibyo hari ahantu muri Canada batagitanga visa, uciye muri systeme ya Quebec ntibaguha visa. Oya mugabo uciye muri systeme muri zijya waprayinze kuri zijya ntara zikoresha ururimi rw'icongereza, visa y'akazi barayitanga. Hari abantu benshi bahendwa ngo baratanga ngo visa touristique, visa de visite, nizo zirashobora kuboneka. Ariko visa visite ntuburi siri ko umukiriya wawe bazomuha visa. Ariko visa y'akazi ntuburi siri mu gihe following requirements zose zisabwa na immigration ategerezwa kuronka visa nyene vyanka byakunda. Yego. Rero nukuri biture good choice, bayiture bayegere, turabaha impanuro, turabahanura, turabakurikirana. Nibaza abo tumaze gufasha vraiment barashima. Hari abantu twafashije batatu bafise visa, novuga ko ntibarazironka mu ntoki, ariko barabandikiye barungika passport yabo muri ambassade. Procedure rero uko imeze muri Canada, iyo wagiye kugira biometric na fingerprint, bakubwira passport yawe ntuyisigaye, urayitahana. Hama bakevariwa application yawe, immigration igafata ingingo. Mu gihe ifashe ingingo rero ikigutuma ko ngurungike passport yawe kuri DHL, aho visa wayirose. Hari ikete bashobora kurungikira akakubwira ko bariko bara processinga ntuze application yawe, mugabo haba harimo amajambo yerekana ko baguhaye. Bakwimye barakwandikira ati we regret to inform you that your application has been refused. Kuko bivanye n'ama requirements utubahirije, ibi vy'indimi cyangwa gukoresha ama faux papier, numva ama papier atari authentique, ivyo birashobora kugukwegera utaronka visa. Abarundi cyane uyu mwaka ukazohera ata murundi ya apply. Umwaka uza kweri bizogorana kwinjira. Ego. Kuko uyu mwaka dufise opportunity, Canada yahaye opportunity abarundi. Ugiye muri ambassade ukwije tous documents, tous les nécessités, bategerezwa kuguha visa. Rero ivyo rero bimenya abande, bimenya ba expert, abantu babimenyereye gukora ama application, nibo bakubwira documents ziba zisabwa zose. Abazikeneye canke abakeneye ko tubafasha ni kuri biro baraza aho dukorera. Nta bintu byo kuvuga ngo twirwe turagira. Nabonye kubera ko je ndakunda gushira kuri stat yanje ibintu dukora, ariko hari abantu baca bankopi. Ndababajije ati mbwira namwe kungene mu bikora bakabura inyishu. Rero kwera abantu bankopiya kubera abantu bankopiya cyane kandi bama agence, kuvuga wewe abayumva umengo ko ndagishize ko jewe umengo iyo nkuru ndavisa ahantu, ndafise ubundi muntu yayimpaye, baca bashaka kunyereka ko nabo bari mu kazi, bagashaka kwereka abakiriya ko bari mu kazi. Byiza umuntu arishikira kuri biro sivya kumva makuru, hama kagenda handi nimba bashaka kugenda handi naho bakamuha makuru, akaca kompara rero makuru bamuhaye. Mugabo ntihagira abantu basubira kwibwa ngo utanze ngo 5,000 ngo muri Canada ngo ucoronka visa yo muri Canada y'akazi. Uyironka kubera experience yawe, uyironka kubera professionalism yawe, uyironka kubera ubukerebutsi bwawe.
no kubahiriza ivyo abariko baragufasha bagusaba kuko uvuze ngo jewe nk'umuntu nobwira umukiriya ngo mpa 5,000 ngo nce ndaguhaviza no ndamubesha kuko baramukoresha interview umukoresha aramukoresha interview y'icongereza bakivuganira face to face sivyo kamubaza ivyo yakoze experience afise ibintu byose akabimubazamo rero igifaransa n'icongereza gusa igifaransa kiza gukora mu gihe umukoresha yamuhaye contrat de travail hama akamusabira na permis de travail hajya rero uri kurayuzuza niho bagusaba teste ya TCF nta byo kuvuga ngo urazi kukivuga kugira bamenye ko uzi kukivuga baraba ijya test ijya certificate baguhaye haba hariko ama level yerekana ko umuntu azi igifaransa ama B uvise nka C1 uri umuntu ari hejuru na BD na B1 mugabo B1 uburi moyenne mugabo BD na C1 uburi hejuru cyane rero kweco twatuje ngaha kugira ngo duhe umuco abantu baguma babona ahantu ku mbuga abantu benshi bavuga ko muri Canada ahubwo je no hanura abantu bashaka kuja muri Canada visite babanze bayihoze gatoye baje mu bintu vy'akazi ubuzi buruzuye ufise experience ufise iyo ntuze iyo skills yo kumenya icongereza n'igifaransa nukuri ubuzi buruzuye kandi uraronka neza ko dufise abantu batatu baronse batumwe kama passport yabo abo turabafise mwabo batatu harimo umwe bimye kubera ko ashobora kuba ururimi wewe ntiyagiye guca TCF ariko abo bandi bari bazifu urumva rero nubu ndavise ikete giye bamubwiye yuko ashobora gusubiramo akaja kugira bereke proof of language proficiency ko ashoboye ivyo bintu kashoboye ico gifaransa afise ububasha bwo kuba yumva igifaransa no kukivuga rero ivyo bintu babibonera kuri test wakoze nuko hari abantu ngira mbarize mbega umuntu atize afise amashuri birakunda kaja muri Canada umuntu atize mugabo sinobaca intege hari abantu batize bazi igifaransa n'icongereza hari abantu batize bazi indimi mwico gihe anyegereye nkumva nyene level yiwe ndashobora kumva ko yoshobora interview yoshobora no gukora TCF mugabo kuri abantu batasomye bamwe sinobaha amahirwe cyane kuko bashaka abantu bize kuko muri Canada ntibaguha visa kubera ngira ngo ubugenzi nta kijama kiba kiri nta kijama izo oheza batize nabantu baba bafise amafaranga menshi nk'ubu twe turavise offre y'aba VIP muri Canada urabona ko harimo kubera coupe du monde uravuga uti je suis le boss ndafise franga konte ndafise n'amafaranga yo kuja gutembera nk'ico gihe twarestimye dusanga amafaranga wokoresha mwiyo tour ushobora kugwa muri $7,000 aho uri mu boss kandi niba kwima visa VIP baraba ngo warize canke ni wize amashuri yawe yarabira ku mahera uragura itiki kugwa ibihumbi 3 yo kuzoja kuraba coupe du monde 3,000 kaca uriha invitation nka $200 baguha itike bakaca baguha niyo invitation itike rero ni konta cyane kuko ni deginazimvye rero ivyo umaze kubironka muri immigration usabwa kuzuza document kuba ufise document zikwiye hama bakwaprayingiye baraguha rendez-vous ukagenda ugiye muri decision bariko baranaliza application nta bintu byo kuraba ngo iki ngo umuntu ntiyize batera baguha ivyo rero ni 100% ni 100% siri mugabo urumva amahera ni menshi ibintu by'aba VIP ego muri utize n'ukuri nazoze kumbwira ngo ndamusabire visa ya Canada je ntavyo noshobora buri ubundi umuntu arisabira visa ego twe gusa turuhari nk'abantu bamwasista bamwereka le document necessaire bamufasha at the beginning turamufasha kubera ari ivyo atoshobora kwishura ntiyomenya nahaca ntiyomenya n'ivyo akora twe turamufasha tukamujoininga no mu boss akaca muyibariza ibibazo abitoye yumvise bahuje acamurungikira offre d'emploi na compte nta bindi hama bakaja muri procedure ya permis de travail Good Choice irafise agence muri Dubai tuma akazi kagenda neza umuntu babagiyeyo mbega muri Canada naho gute Canada Canada si agence gusa
Canada rega hari abarundi benshi kandi abarundi benshi nukuri ndabizi muri Canada ndaviseyo nk'abantu banzi cyane tuvizeyo n'imiryango myinshi mugabo kameme muri Canada naho nyene ivyo ntushobora kubikora uri mu Burundi atawundi muri kumwe hari umuntu agenda akadodora ku makampani bakamubwira ibitigiri by'abakozi bakeneye hama kaza akatubwira tugaca turondera natwe abakeneye kugenda muri Canada gukorerayo nukuvuga turabafise naho ushobora gukora ibintu byo hanze udafise umuntu wizeye ne wa muntu yize kuko bariba hanze bariba amafaranga yabarungikira bakaba bayakuriye ni Dubai aho oye uduvise y'abarundi benje urashaka kurungika amahera bakaba bayakuriye mugabo Canada turafise abantu ntiyagira ikibazo na kimwe baragutora ushize kuri airport baragutora bakakujana usanga bafise izina ry'iwawe baje kugutora bakasha bagutwara aho uzokorera bakagushikanaho bakakwigisha ibintu byose hamugatangura kandi amafaranga yo muri Canada ni menshi no ku munsi kwisaha umuntu akorera $20 Canada nibaza kandi nko mu $15 nk'uko sivyo yego kwisaha akaca akora amasaha 8 canke basi nawe yokora cuma ma overtime umva ranga sasa $50 y'amanyamerika ku munsi umva ranga menshi cyane gusa ntibace bumva ngo umengo ngo ndiko ndabamotiva umuntu atabishoboye umuntu atazi icongereza n'igifaransa nagenda vyiga abimenye ama offer acahari umuntu abizi aze tumufashe umuntu afise TCF cyane nibo tuba dushaka abafise TCF banyaruke ubuzi buruzuye burabarindiriye amafaranga batanga si menshi n'ukuri ni nco kimwe najya amafaranga batanga i Dubai none umuntu nkuba kwatsi ibihumbi 2005 muri Canada hari Dubai sinahora mbona bayatanga muri delivery bigitango none kuja muri Canada ufise bumenyi hamukaja muri Canada ukarondera ubuzima kandi ugiye muri Canada avantage n'izindi opportunities ziguma ziziramo urashobora no kuronka nationality wagiye kuri temporary residence wagiye kwiyo urashobora kuronka permanent hamukaronka nationality birakunda ico kirumvikana rero ni vyiza cyane twe turabatumiriye abavyifuza abafise TCF abafise IRTS batwegera turabafasha nta mafaranga menshi batanga sije nico ndababwiye kandi twebwe abamo tumaze gukorera ndabizi benshi n'abaji Dubai benshi muri Good Choice hariyo n'abagiye bataturishe kabo turavuga ati none gashaka umuntu twamurondereye visa ikabura amafaranga akabura netwoca tugitumubuze tuca turabo kungene tubigenza tukamubwira ati hana wegenda niwumva umutima wawe ushaka kudusubiza amafaranga twakoresheje zoyaduha nana basi si vya bintu byo gushira amafaranga imbere buri umuntu azi gukora ibintu amafaranga yashira mu byakuru hariyo deja hariyo amahera muri Canada utangaye procedure ya Canada utanga gana bari menshi hama tukabandanya hamugeze kuronka visa ni nkucu utanga rero amafaranga natiko kandi vraiment muri Canada wayirose nuwo yereka vraiment amafaranga yakugura nukuri oya yakugura gora si bwana bya bintu byo kuvuga ngo urumva ngurasimbiye ko nzo ndayironka oya wakoze ugenda neza uri ukaoplayinga neza mu bwenge mu bwitonzi karaba ko ibintu bya document zose zimeze neza ziri authentique ata makosa arimo bizaba bayiguha kuri uno mwanya turavye kuri Bishop TV kuri Facebook dufise commentaire menshi y'imyidogo abantu bafise bavuga ko benshi bamaze kuribwa amafaranga benshi bahendwa ariko nta muntu arataginga Good Choice muri commentaire avuga yuko hari abantu yoba yaribye turifuza rero mwongere kandi yindi humure kuri Good Choice kugira ngo aba bantu bumve bafise ayo makenga ko bashobora kubandanya bibwa babandanye yumva ko muri Good Choice bitonze ku murongo muri Good Choice yaje kugira ngo yiba abantu nico kintu ca mbere nje nshira imbere kuko nico niyemeje narabona maja riga narakoreye mu maja narabona maja atandukanye ukunge na sikoninga abantu havuga ati wapi kwe ibi bintu nkene ibi bintu byose bakora ndabizi benshi nije nabaha n'amaofa hari ama agence meshi hari ama agence ari karatera imbere hari abantu twakoranye ubu bageze kure muga kubera kurumva jewe nari umukozi narihangana nkavuga ati ndi umukozi nyene sivyo muga nkabona hari miss management y'ibintu ariko rero niko kwiyumvira gucreate Good Choice kugira ngo dutange ama service ari fiable sivyo azira ubunenge nukuvuga umuntu ari Dubai yihenza akanyandike naho abasasita z'ijoro ndamwitaba hama nkaraba ikibazo afise
buriya communication ni ya mbere. Hari igihe umuntu regaye ashobora kukwagiriza ko wamwivye kubera utamuzigura, kubera mutakominikanye, kubera utaguma umusigura cyangwa umube hafi. Kuko nk'ubu abantu ikintu bakunda kuvuga i Dubai bavuga ngo twarabahenze. Hariya nk'abantu bo muri delivery bashitseyo, hariho amafaranga baca babagiriza ko bazorira, sivyo? Kandi ino yavuye ino vraiment yarishe nko mu ma 13 miliyo 12 miliyo, yashika hariya kumva hari ibihumbi 10 vy'amadirihamu azorira, automatique macha avuga ati yamahera none natanga yakoze iki, zagenze gute? Mugabo abantu bazoza canke bavyumve ajya amahera batanga niyo shobora kubagurira visa y'imyaka 2. Visa y'imyaka 2 y'akazi yi Dubai niyo shobora kuyigura. Rega bijya babaha ni autorisation si visa. Visa rero ni bayita golden visa, ni residence yari kwemererwa gukora, kwemererwa kubaho hantu wishira wizana. Urumva ama assurance iki mugo umuntu akaca yidoga ngo bamuriye amafaranga. Rero besha ama agence yihutira kugira iki kwakira amafaranga, nihutira gusigurira abantu. Ugomba kumusigurira burya busuma yakubonamo yuko umengo uramwivye, akabona te ibintu bwawo ni n'icyo. Kuko nk'ubu umuntu wo mu Burundi agiye Dubai urabaza abagenda kuri freelance visa, urimenya aho uryama, urimenya assurance, urimenya ibintu byose byo gufungura, byose urimenya. Usanga ku kwezi nimba ukoreye ibihumbi 3,500 by'amadirihamu, ucu usanga wowe amahera wowe usigaranye omwe usigaranye nk'igihumbi c'amadirihamu. Hari n'uwo twayazera ngo 8 akora afise freelance visa. Bo nitwakivuganye ko mugabo yavyotse aravye ma dépenses akoresha ntashaka kuronka amafaranga ijana abika ku kwezi. Nama ndakubwiye ndagusubiriyemo abantu baba bariko baragenda hanze niba bagenda bashize mu mutwe ico bagiye kurondera. None ko nzi hari abatipe ndarungitse mwana ndababona bifotoza bavuye mu kabari kandi aca yidoga ngo naramuhenze. None namuhenze gute kandi amafaranga yamaraza gusohoka, none asohoka muyakuye. Uragerageza kubasigurira ntibumva. Mugabo kameme ndabashimira abantu bose baciye muri Good Choice, naragerageje ndabiyegereza ku buryo nibitagenda neza ndababwira ati rero iyi si niko imeze, nta hantu namwe uzogenda ngo usanga ibintu byose bitonze. No muri Canada urashobora kugenda ugasanga hari ibintu wowe udashima, kandi ari ahantu bose ba apreciate bavuga bati ni heza ahantu. Yego rero mugabo ikintu je nirinda, nta muntu nzokora mu mufuko, nzomusigurira ibintu atavyemeye agenda handi, avyemeye naho ndamukorera. Sinshaka umuntu azoza kuvuga ngo Good Choice twaramwivye twaramuhenze. Shaka umuntu ahubwo azoshimira Good Choice. Ari abahungu bi Dubai narungitse mu misi yahera bagiye muri delivery barambwiye ati bro ego twebwe bazodukata mugakweri je ndabona nukuri ndabona akazi ni sawa, nukuri nta myidogo je nkora neza, ndaronka ma orders, ndaronka ibintu byose. Abahungu tunga bari muri meme generation mugasha ukarungika umuntu afise nk'imyaka 30 kuduga ngwe acatangura kukwidoga, ariko c'est pas normal. Ugenda ahantu ugiye kurondera nta vyera ngode umenye ati jahangiye kurondera ubuzima hama tere nenzogaruka, ibyo vyiza. Ego ariko jewe n'ukuri ndabasezerani ikibazo cyose kizoba muri Good Choice tuzocaranje turaba uko tukigenza. Ego kumbure nibaza ko amakuru menshi abantu bamaze kuyumva ajanye byo kuja muri Canada. Mubise ko amakuru nayo kuri ibisabwa mwabimenye, ubuzi buhari mwabwumvise. Ngira ko muri musozera mugira ko mubwiye ko adukurikirana kugira ngo tubandaye turondera amadora. Okay, reka ndababwire ubuzi akazi kakihuta ku bantu bafise TCF, abantu bafise ijya test yitwa TCF. Hari akazi kihuta vuba bwangu. Hariyo akazi bita housekeeper attendance. Housekeeper attendance ni ukuvuga n'abantu bakora mu nzu, mu ma hoteli, bariya basasa, abantu bakoropa, abantu baranja mu ma hoteli. Urumva hariho abo bita aba front desk agent, bariya baguma ku mashine nibaza ko baguma baraba donc bakira abantu babaregistra bagira iki. Hariho abajejwe muri restaurant, abajejwe guharura ibyo gufungura biriko birasohoka,
aba barabakenera sivyo hariho aba kitchen helpers barakenewe muri Canada hama na food service supervisor nabo barakenewe abo ba supervisor bo mu bijanye n'ibintu byo gufungura byo guteka abo bose barakenewe umuntu afise TCF yumva ka ashobora no kwiexprima mu Congereza turabahaye ikaze baze muri Good Choice nukuri ntibazidoga tuzokorana neza kandi tuzobaha nukuri tuzobaha amahirwe uko dushoboye tuzokora ibyo dushoboye mpaka umuntu arose visa ibyo dushoboye sitwe tuyitanga ariko tuzokora ibyo dushoboye ibyo badusaba kugira umuntu ashobore kuronka visa turabizi tuzogerageza mpaka umuntu ashobore kuronka visa ya Canada agende gukora kwisumamo murakoze cyane ushobora kugenda imuyinga turaviseyo ishami rya Good Choice riri kuri hotel bita kwa bayita Hope 4 kwa Nkona ni imbere y'ibitaro hakenye ni muyinga imbere y'ibitaro tukaba dufise ni na siege ngaha muri Bujumbura muri ville mu muji hagati na hagati hepfo ya Roparize ngira ngo Roparize barayizi ni hepfo ya BCB gato shoni inzu yihariye ndende yitwa Galerie ETS Ndayizamba ushuduga muri niveau 5 muri biro S56 uhasanga wese araguha makuru sijewe ntanga makuru bose barabizi uhasanga wese araguha makuru kwihama wiyangaje ukiyangaja baguhaye udashimye ukigira murakoze cyane Imana ibahezagiye yego reka dushimire umuyobozi wa Good Travel yabaye amakuru menshi yo kuja muri Canada umvise byinshi bitandukanye biriyo ubuzi n'ibisabwa kumbure mwe mukeneye kujayo mwumvise ngene aho mushaka kubitura agence bafasha byose ni Good Choice Travel mugumane nacu kuri Bishop TV ndabutse ko inyuma kumwe no cameraman wacu yitwa Mugisha Idefonse ndabutse kandi yuko tuko turabandara kwakira abanyeshure bifuza kugira ibijanye no gufata nyura amasanamu byo muri ko murakora mutera imbere je ntera imbere teza imbere igihugu n'imiryango murakoze